Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igutohoreza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utaravyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'ubutungane, igisata c'umutekano, igisata ca politike, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'amagara y'abantu ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Hano makuru rero arabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira: umupfakazi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira yavuye mu gacerere. Umuryango w'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'Uburundi Cyprien Ntaryamira yaguye mu ndege mw'isanganya ry'indege na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Havyarimana ubandanya usaba ko ubutungane bwokora. Umupfakazi wa Ntaryamira yaragize ico ashikiriza kuri uwu wa gatanu mu kiganiro ku bamenyeshamakuru catunganijwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu mu ntumbero yo kwibuka imyaka 30 y'urupfu rwa Ntaryamira. Ku ruhande rw'umuryango naragerageje kurondera ukuri kuva mu mwaka w'1994 ariko vyabaye ivy'ubusa. Naragerageje ariko harageze aho ntakaza inkomezi. Uko akaba ariko vyatangajwe n'umupfakazi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu Ntaryamira. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi mu ntara ya Ruyigi umuyabaga apfunzwe yapfuye mu buryo burimwo igipfungu. Umupfungwa azwi ku izina rya Razake w'imyaka 15 yarapfuye kuri uwu wa kabiri mu gihe yari apfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi c'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'Uburundi. Yaturuka muri karitiye Gasanda ku mugwa mukuru w'intara, akaba yaribana we wenyene ndetse n'umuvyeyi wiwe Silvia batazira Mama Kabebe. Uwo yapfuye yarazwi mu ntwaro no mu gipolisi mu busuma bwisubiriza bukorwa mu mazu muri karitiye yiwe. Yahora yamajanwa mu kigo c'igororero ry'abana batarakwiza imyaka yo gupfungwa kiri ku mutumba Rutumumbura wa zone na komine Ruyigi. Umuryango wiwe urababajwe n'urwo rupfu ugasaba amatohoza yimbitse kugira ngo hamenyekane uburyo yapfuyemwo. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi ibutezi umudandaza yahatswe kugandagurwa. Umudandaza w'ibinyobwa yarahatswe kugandagurwa muri komine Butezi ni mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'Uburundi nyene. Imbonerakure ni ukuvuga abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD baradomwako urutoke. Uwo mugabo ariko aravurirwa kw'ivuriro rimwegereye. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Nayo kandi muri komine Itaba indongozi mu ntwaro n'abarongoye umugambwe CNDD FDD barishe umuyabaga umwe ariko ntaco binona. Odifax Manirambona w'imyaka 19 yarishwe bunyamaswa kuwa 20 Ruhuhuma 2024 n'umwe mu bajejwe intwaro hamwe n'umunywanyi w'umuhari w'imbonerakure. Iryo bara ryabereye ku mutumba wa Kibungo muri komine Itaba hagati mu Burundi. Uwo muyabaga yaranizwe aricwa inyuma yo guhagarikwa ariko ariba mu murima. Inyuma yo guhambwa gihutihuti umuvyeyi w'uwo muyabaga atemerewe kubona ikiziga ciwe yarazuwe ahambwa mu kibanza kitazwi. Nta matohoza namwe arakorwa kuva ico gihe, nta numwe aranahagarikwa mu gihe abakoze ubwo bwicanyi bazwi. Esayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza ngaha kuri ino mboneshakure. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko umupfakazi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu Cyprien Ntaryamira yavuye mu gacerere. Umuryango w'uwahoze ari umukuru w'igihugu c'Uburundi Cyprien Ntaryamira yaguye mu ndege mw'isanganya ry'indege na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Havyarimana ubandanya usaba ko ubutungane bwokora. Umupfakazi wa Ntaryamira yaragize ico ashikiriza kuri uwu wa gatanu mu kiganiro ku bamenyeshamakuru catunganijwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu mu ntumbero yo kwibuka imyaka 30 y'urupfu rwa Ntaryamira.
Ku ruhande rw'umuryango naragerageje kurondera ukuri kuva mu mwaka w'1994 ariko vyabaye ivy'ubusa. Naragerageje ariko harageze aho ntakaza inkomezi. Uko akaba ariko vyatangajwe n'umupfakazi w'uwahoze ari umukuru w'igihugu Ntaryamira. Nararungikiye icete umunyamabanga w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kugira ngo hashirweho umurwi w'amatohoza ataho yegamiye, ariko amareta yakurikiranye ntiyigeze ashira urubanza imbere y'ubutungane mpuzamakungu mu gihe ONU ikorana n'amareta yose ariko idakorana n'imiryango. Abakuru b'ibihugu bose baranyakiriye. Umukuru w'igihugu wa nyuma yanyakiriye ni umuhisi Petero Nkurunziza. Yari yanyemereye ko hari ibigiye gukorwa, ariko nubwo biri uko nta na kimwe kirakorwa gushika ubu. Nzobandanya nsaba ubutungane n'inyuma y'imyaka 50, 60 ukuri kuguma ari kumwe tutaravye umwanya bishobora kumara. Uko akaba ariko yatangarije mu gisagara ca Bujumbura. Muri ico kiganiro ku bamenyeshamakuru catunganijwe mu kwibuka imyaka 30 iheze uwahoze ari umukuru w'igihugu agandaguwe, uwahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya we yagarutse ku mutima wo gukunda igihugu waranze bagenzi we basangiye urugamba. Yibukije ko yashira imbere discipline muri vyose na hose. Ikibabaje ku bwa Ntibantunganya, nta discipline ihari mu Burundi. Abantu baronona ubutunzi bw'igihugu butanahari. Yoba discipline yihe mu gihe hari abategetsi banyuruza amatungo rusangi kandi ata kindi bitaho hatari inyungu zabo gusa? Umugambwe Sahwanya Frodebu buracababazwa gushika ubu n'urupfu rwa Cyprien Ntaryamira. Patrick Nkurunziza arongoye uwo mugambwe Ntaryamira yavamwo, asaba leta ko yogira uwo yahoze ari umukuru w'igihugu incungu y'amahoro n'umutekano. Gushika ubu ukwibuka urupfu rwa Cyprien Ntaryamira ni kimwe mu bikorwa nabi mu Burundi, mbere ntibinahabwa agaciro nubwo iminsi yo kwibuka abapfuye leta yayishize ku rutonde rw'iyihembwa. Umufasha wiwe aragerageza kurondera insiguro akanavuga ko umugabo wiwe yari afise umwete. Abantu ntibigeze batahura ubwitange bwiwe kuko yarongoye igihugu amezi 2 gusa, ariko ni umugabo yari afise ubutwari, aranemera kurongora igihugu mu gihe yari azi ko ashobora kwicwa umwanya uwo ari wo wose. Uko akaba ariko uwo mupfakazi yatangaje kuri uwu wa gatanu. Amafaranga y'ishumbusho yanyurujwe n'umushingwamanza. Cyprien Ntaryamira yaguye mu isanganya ry'indege yari imureruye na mugenzi we w'u Rwanda Juvenal Habyarimana mu gihe bose bari bavuye mu rugendo rw'akazi muri Tanzania. Abashikiranganji babiri b'u Burundi nabo nyene baguye muri iyo ndege. Muri iyo ndege harimwo abantu 12, harimwo n'abaturuka mu gihugu c'Ubufaransa. Imiryango y'Abarundi yari yarondeye iranaronka umushingwamanza yari mu rwego rw'abashingwamanza b'Ababirigi. Sylvain Ntaryamira yemeza ko uwo mushingwamanza yaciye anyuruza amafaranga yose y'ishumbusho imbere yo kuva muri urwo rwego rw'abashingwamanza b'Ububirigi acaja kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko hari ubusuma bweruye. Iryo sanganya ryarakozwe ko amatohoza menshi na cane cane ayakozwe n'umucamanza Jean-Louis Bruguiere hamwe n'abacamanza Marc Tilvidike ndetse na Nathalie Pro. Amatohoza ya mbere yatumye hasohoka imitahe 9 mpuzamakungu kubegereye umukuru w'igihugu Paul Kagame. Muri Kigarama 2018 abacamanza Jean-Marc Heribaud ndetse na Nathalie Pro bemeje ko atacabaye, ata birego vyerekanywe bihagije. Vyahavuye vyemezwa na sentare Gasamburamanza muri Ruhuma 2022. Abaserukira CNDD FDD wahoze ari umurwi w'abagwanyi b'abahutu wikomeje inyuma y'urupfu rwa Ntaryamira, bama bipfuza ko leta y'u Burundi yitwarira u Rwanda imbere ya sentare ya EAC. Ariko umupfakazi wa Ntaryamira ntarya umunwa ku bijanye n'ishumbusho. Igihushane ku vyo abantu bavuga ko u Rwanda rwatuzibiye, rwaratweretse impapuro zose zisigura ivyakozwe. Uko akaba ariko yavuze. Cyprien Ntaryamira yarongoye Uburundi hagati y'uwa 5 Ruhuma gushika ku wa 6 Ndamukiza mu mwaka w'1994. Yari yarazwe igihugu camaze gutaburwa n'amatati y'amoko, Abahutu n'Abatutsi, inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere w'umuhutu yari yatowe Melchior Ndadaye. Uwo yari yashikirijwe amabanga ku wa 10 Mukakaro umwaka w'1993 yicwa ku wa 21 Gitugutu uwo mwaka nyene.
Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe, uramanuka munsi y'ino video hama ufyone imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo s'abonner canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Nawe ukoresha YouTube y'igifaransa haraba handitse ijambo s'abonner, urafyondako uba uduhaye intererano yawe. Naba nawe ukoresha YouTube y'icongereza haraba handitse ijambo subscribe, nawe nyene urafyondako uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru yewe tubandanya gushikiriza. Ndakwipfurije rero kubandanya uraroranirwa, kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.